murakoze cyane, murakoze. Ako n'akanyamuneza k'abenegihugu bo muri zone Busangana, komine Bukeye, intara ya Muramvya, ko kwakira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri rwa rugendo rwitiriwe Inkebuzo, aho yararamutse yugurura urugomero rw'amazi kuri uwa gatanu igenekerezo rya 12 Mukakaro umwaka wa 2024 ruri ku mutumba wa Nyambo, wubatswe ku mfashanyo y'ishirahamwe mpuzamakungu FAO. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimiye abo benegihugu ko Imana yabahaye amazi akwiriye bakayakoresha uko bikwiriye. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Bibiliya biranditse neza yuko igihugu c'amata n'ubuki gifise amazi yiburuka mu mibande no mu migezi. Abahora bibaza rero barashoboye kuvyibonera. Ni igihugu tuzoryamo tugahaga atawitugerera. Ni igihugu tuzorima tukimbura tukorora zikarondoka. Ibi turimwo muri iri ci ntivyari bisanzwe bibaho kenshi. Ubu turi mu ibihe biza birahindagurika. Imvura irashobora kugwa nk'uko ishobora gutara, ariko igihugu cacu Imana kigiye kuko iyo mvura twayifise mu gihe cayo, tukagatagira n'amazi mu gihe gasusuruko. Rero mbanze ndabakeze mwebwe, kubera Imana yarabahaye ntimwayimanuza, muramenya gukoresheje Imana yabahaye, na mwebwe nimwikomera amashyi. Iki ni ikintu gihambaye cyane. Murabizi yuko icivugo tugenderako tuvuga tuti umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Kugira umufuko uronke amafaranga nuko twokora imisi yose kugira ngo dushobore gushora ku isoko, hanyuma ayo mafaranga nayo meza aba ariyo azodukenura mu bindi vyose dukeneye. Rero ngaha mpimbawe cyane no kubona yuko naho imvura itaba iriko iragwa mubandanya mukora kandi mukimbura, birahimbaye cyane. Rero muri iri ci turi no mu wundi mugambi sekeza ryo gukingira irivu Imana nyene yaduhaye, kuko irivu tutarikingiye nayo amase muza murashiramo nayo nyene uburyohe bw'isi tudukwiye kuguma dukingiye, ico gihe iryo mvura ica ryigira ahandi, tukazosigara tufise isi itakimera. None rero turiko turahimiriza guca imiserege muri iri ci kugira ngo imvura niyatasura ntihagira umuvo uzosubira gushika mu myonga. Kugira dukingire ibi biterwa biri mu myonga, nuko hejuru hose tuhaca imiserege, amazi azamanuka agenda anyengetera. Aha nimwaca imiserege guhera hejuru hose ata muvu gishika mu mwonga, muzosanga inyuma y'imyaka 5-10 hariya hejuru hari imbizi z'amazi tuguma tuvomera ibihe byose, kuko amazi agenda buke buke ntatwara ya mirima, inzuzi ntizuzura. Rero nico gituma nagomba subire ndabibutsa, tuzokwemera ko twashitse kwihangiro mu gihe tuzobona ata nzuzi zicuzura, mu gihe tuzobona amazi yose mu Burundi ari umusarara, ni ukuvuga yagiye aranyengetera musi bw'ivu. None rero ko turi kumwe ku kivi, ndanezerewe cyane. Nta kintu kiryoshe kukubwira bumva ubu dukamishe vyiza dufise. None rero ndabateye intege, nezerewe cyane kuko mbona yuko inzara nukubaza. Ubu hasigaye rero ko dutangura kubaka utuzu twiza tukamubirwa kugira ngo haze amazi meza n'amatara meza, hamwe twese tubaho mu kanyamuneza. None rero ndabipfurije kuroranirwa mu bikorwa vyanyu, igihe cyose muzaba mufise umutima nk'uwundi abasanganye, Imana izohezagira ibikorwa vy'amaboko yanyu. None rero ndasavye Imana mushobora vyose ibampezagire kugira mugire inkomezi
dushike kuri iryo hangiro Imana yaduteguriye. Murakoze. Buramatari w'iyo ntara ya Muramvya Ephraim Ndikumasabo yamenyesheje ko muri iyo komine ya Bukeye abenegihugu baronka amazi akwiriye bakarima imirima yo muci, maze umunwa wose ukaronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Mwomenya ko urwo rugomero ruvomera imirima ifise hegitari 30 y'abenegihugu.